turi mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata mu gihugu c'u Rwanda. Uno musi televiziyo yanyu Peace TV yashimye kubereka ukuntu impunzi z'abarundi zakuye amaboko mu mpuzu mu kurondera ikibatunga kikabateza imbere. Aha ni muri garage ikora imodoka. Iyo garage yatangujwe n'umurundi yahahungiye mu gakiriro k'Imaranyundo i Nyamata. Jean Paul Nzigamasabo aratubwira uko ico ciyumviro camujemwo n'icifuzo ciwe. Je nitwa Nzigamasabo Jean Paul, nkandi umurundi yahungiye mu Rwanda. Nibaza ko umwirondo wanje wari uwo tugishikira hano mu Rwanda twaje tuzanye amafaranga tubona amafaranga tuko turayakoresha gusa kandi yinjira turiyumvira ati aya mafaranga wayakoresha akamutunga yongera asubiza aho yavuye byo byiza. Ikindi naco twari twabonye hariho gwaruka rutari ruke hano mu Rwanda bahunze, twimbaho twogwegeranya kugira bakore umwuga, hari abaje bazo umwuga n'abandi baje kuwiga kugira tugerageze cyo no kwita mu Gifaransa encadrement. Mu Burundi sinova ko netse ndagakora, ariko nakora ibintu bisa navyo uko mu Burundi nakoze cyane ibintu bya logistique. Mugabo cyane ifatikanya n'umugenzi wanje yafise garage i Burundi, niko duca twimbira kurondera ikibanza twashira amagaraje tugira Imana mu Rwanda baratwemerera baraduha dukorera kandi turabashimira. Mu bisanzwe abakozi tuba dufise muri rusangi ni 13 nubwo bose batari hano ubu. Harimwo impunzi 9 n'abanyarwanda baza mu biraka bashika nka 4. Karadutunze kuko turashobora kwishura inzu aho tuba, tukishura aho dukorera, abana bagafungura, abana bakaja ku ishuri. Naza ko muri rusangi ubuzima tuba dukeneye ari ubwo. Twipfuza kwagura kugira twegeranye ugwaruka rushoboka, naho twari twavyimbire kuva kera, ariko amikoro ni make. Nk'iyo ushaka kwigisha abantu bisaba uburyo, kuvuga bisaba uburyo bwo kubatunga, uko twari twimbiriye umugambi wo kuzana abavuye mu ikambi Mahama, ariko kubera natwe tudafise uburyo bukwiye, ico cifuzo twaje turagihagarika, ariko ntitwagihevye, tworonka umuntu adufata mu mugongo tukibandanya. Jean Paul Nzigamasabo avuga ko ari hamwe yoronka uburyo bukwiye ngo yo kwigisha uwo mwuga ugwaruka ruba mu ikambi ya Mahama ngo kugira biteze imbere. Nkuko muvyibonera kuri ayo mashusho, iyo garage irizewe cyane n'abantu bo muri ako karere kuko hakoregwa imodokari zo mu bwoko bwose.